prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove. Hariho benshi twari turindiriye, murabona ko bataraza, ariko ntitwoguma twicaye tubarindiriye. Reka tube turasangira ijambo, twongera tuba turavugana utuntu n'utundi kugira turabe ko uwoba akiri inyuma aza gushika mu kanya. Yesu nashimwe cyane. Turasaba rero abana babanze batera agakorasi, tubanze turirimbira Imana, tuyishimire. Iyi ni yasaha nziza duhejeje igiterane tugiye gushikiriza imfubyi n'abapfakazi icyo Imana yabateguriye. Yesu aduhana umugisha. Turasaba rero agakorasi mu bana. Shalom. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe kandi. Nguko muhejeje kubyumva uyu munsi ishengero World United Alliance Church rifashijwe n'ishirahamwe riri muri Canada rirongowe n'umupfasoni Jacqueline afatanije na Bosco rirambutse ritanga imfashanyo ku bantu b'abapfakazi n'imfubyi. Rero twashaka muri uno mwanya duhe Pastor Immaculée avyaguruke asenge, amaze gusenga ibindi turaja kubabwira uko ibikorwa bikurikirana. Murakoze. Umwami Yesu aduhezagire. Bitanze ni kubw'ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Natwe Imana yatugiriye neza, turabyuka bazima, kandi nabo nyene bariko baratwumva, bariko barakurikira, bari kuri online, bariko barumva. Tugire tangwe dushimire Imana. Abakozi b'Imana mwese muhaguruke, kugira abapfakazi muhaguruke, dushimire Imana yadushikanye no munsi. Mwami Yesu Kristo turagushimiye nyakubahwa mugororotsi mwiza, tugushimiye ku gikorwa cyiza Mwami Imana tugiye gutangura ino saha no munota. Tuguhaye kazi na karibu papa, kuko niwe witanze. Iyo utagenderera Mwami Imana bano bene data, Mwami Imana bahagaze mu gihugu cya Canada, Jacqueline na n'umukobwa n'umupapa mwiza, Mana Bosco na Nike, Mana wagibiro cyiza cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Turabagushimiye nyakubahwa Mana, turagushimiye Mwami Imana no kuri twese turi hano. Tugushimira data kugira mwiza kuri bano bantu imfubyi n'abapfakazi. Wewe waravuze ngo niwe mugabo w'abapfakazi, niwe wese w'imfubyi. None Mana ko wazimviriye ko uciye mu bakozi bawe Jacqueline na Bosco, Mana bahezagire ibikorwa byabo byaguke mu izina rya Yesu Kristo. Natwe Mwami Imana twababereye itara
tukaba twemeye kubana nabo muri ino gurupe turasenga mu izina rya Yesu Imana udukure mu bujyanja abakozi b'Imana bose bakure mu bujyanja udukure mu kintu cyose cy'umwiza hama mwami Imana n'imfubyi n'abapfakazi Imana ukomeze kuzishigikira ukomeze kuzishigikira mu yera abo aribwo bwiganzira uza kuvuga ijambo wowe babaza ikibazo wese Imana acishura arongowe na bwemu yera turasambuye ibikorwa bya wa mubi mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rirambwira za 23 ngo uhoraho n'umwungere wacu sinzokena Mana utubere umwungere mu byo dukora no mu byo tuvuga ni mu izina rya Yesu Kristo tubiseze tubyizeye amen. Bira yuko imfashanyo tugira dutange twayihawe n'abantu bahagaze hanze twashaka rero mudukundire mwumvire mwitonze uyu muntu yitwa Jacqueline Nigwire ari mu gihugu ca Canada avuge ijambo nibaza yuko bija kumvikana murakoze cyane. Amen. Kuba yatanze kugira fasha imfashanyo abapfakazi ndetse n'abatishoboye n'umukozi w'Imana ubwe agiye kumuswa arashobora kubona kubona mu ijoro bakitanga kugira ngo adushyikirize ibikorwa twabahaye Yesu abahezagire cyane. Amen. Ndababona mwese Yesu ashimwe Yesu ashimwe. Amen, amen. Amen, Ishengero barimo. Sawa. Kubandanye rero babwira ijambo. Ugume uri hari kute. Hanyuma imfashanyo nazo twari kwezi nijoro. Ngibi birabe navyo. Sawa. Abana abashikirize ijambo ry'Imana hanyuma duca duha umukozi w'Imana Pasteur avuye mu Carama Obed agire nawe ijambo ry'Imana ashikiriza hanyuma tuce dukora igikorwa cyo gushikiriza izo mfashanyo ku izina ry'iyo association iri muri Canada. Mwami Yesu. Bijyanye n'umwanya dufite muto cyane ubaho nagomba yavuge yatoye umuntu yaba yateguye gutanga iryo jambo yashaka kutugaburira ijambo kuko iwacu ni mu ijoro yaba kuba yateguye umukozi w'Imana yateguwe akatugaburira ijambo kandi kino nagomba asabe mwari kugira hakabaho umuntu ashobora kuba arasobanura mu Giswahili kuko hari benshi badatahura Ikirundi. Mw'ishyirahamwe iryo dusanzwe turongoye benshi ntibatahura Ikirundi ariko turashaka kuba yumva Igiswahili aza arasobanura mu Kirundi. Sawa turamufise muri uyu mwanya tugira dutangure gutanga imfashanyo
yavuye mw'ishirahamwe murongoye iyo muri Canada. None iri shirahamwe mwaritanguje ryari, muri bangahe, mufise umugambi uyuhe? Murakoze kutubaza iyo question. So nukuvuga iri shirahamwe Imana yatugiriye umutima avuga ati uko twumva dufise mwe tubwira ati dufashe abantu b'imfuvyi n'abatishoboye. So nukuvuga numva yuko mu mutima wanje ko nshobora gukora ico gikorwa ndongowe n'Imana yo hejuru, nca ngora groupe, iyo groupe ariyo shirahamwe ndongoye abafatanije n'umukozi w'Imana Shimire Imana Bosco, ikaba yatangwe muri 2023, yani kusema 2023 uyu mwaka turimo. Yego. Yego. Ika abibaze mu rurimi kumbure hariho aboba batavyumvise, eka ndabaye uwinterpreta ababaze nao. Kuwa hii nani ilianzaka siku gani na kuwa mko watu wangapi? Sijui mnataka kufika kunini. Ndio tulikuwa tunauliza hiyo swali. Okay, nashukuru sana kwa kuniuliza hii swali. So ni kusema hii nani hii kazi ambayo tunafanya. Mungu aliyosababisha ili tufanye hii kazi. Kwa sababu nilikuwa nasukuma sana, roho wa Mungu ananisukuma ili tutengeneze ili ya kufanya ya kusaidia wajane na wasiojiweza na mayatima wote kwa kijumla. Sasa tumeanza hii mradi mwaka huu wa 2023. Ndipo tumeanza hii mradi. Sasa tujue swali lingine ambazo unataka nikumbusha. Muri uwo mugambi aho Imana mboyema kugendeye waciye ujanywe n'abantu bangana iki? Uno munsi uwo mugambi muriko mukora mungana gute? Abantu turi benshi, abantu turutibana n'inzu drive gushika ku mamiliyoni n'abantu ko ariko urazi ko abantu kenshi basanga bitanga abantu bake abashoboye kwitanga. Nico cyisho gikorwa mubona ukuntu kingana cyatanguye kwabo bene data buno munsi. Tulikuwa tunauliza ati kwa siku hizi mko watu wangapi, mlianza mko wangapi na mnafika kuoroza ya watu wangapi? Okay, kwa kuendana na watu ambao tumeanza nao tuko watu kama 23 au 25 hivyo kuendelea, lakini kwa sababu kuendana na watu ambao wanajitolea ni watu wachache wadogo sana, lakini tunashukuru Mungu kwa hao ambao wanaojitolea, na kwa wale walipojitolea ndo hiyo kazi ambayo kwa sasa inaanza, na hiyo ilionekana ndo hiyo tunaanza kwa watu ambao leo wamepatikana. Leo ndo siku yetu ya kwanza hiyo kazi. Ndio. Mwire Jacqueline, twashaka kumenya none umugambi mwifuza kubandanya, mu migambi yanyu mwifuza iki? Turifuza kubandanya kuko ni igikorwa cy'Imana, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kugufuye. Turaba Kristo dukorera Imana, ariko tukwiye kwerekana ibikorwa byacu dukora. So mu jambo rimwe dushaka kubandanya mu gikorwa cy'Imana. Kwa hii kazi mko mnafanya, mnataka kuendelea ama mnataka kufika kwa nini? Lengo gani? Okay, kwa hii kazi ambayo tunafanya tunashukuru sana kwa kutuuliza swali mama. Mungu akubariki. Kwa lengo yetu sisi tunatamani kuendelea. Amen. Tunatamani kuendelea na tunatamani kusonga mbele sana katika hii huduma, kwa sababu ni huduma sio nyepesi. Unajua kusaidia mayatima na wajane ni kazi kubwa sana tena ambayo Mungu anapenda.
na itabidi tena tujitolee. Kama hakuna kujitolea, hiyo kazi itaendelea. Lakini kama watu wanajitolea kwa ile kidogo tu ambao Mungu amewabariki, nao wanabariki wajane na mayatima na wasiojiweza, Mungu ataendelea kutubariki sisi wote. Ya World United Alliance Church, turabashimiye cyane kuri uwo mugambi mwafashe mukiyumvira ubwa mbere na mbere imfuvyi n'abapfakazi. Turabibashimiye cyane. Hanyuma no kubwa abo bariko barafashwa turabashimiye cyane. Imana ibandanye ibagirira neza, Imana ibandanye ibaha ababafasha, kuko turazi ko namwe mukeneye hirya no hino abafise uburyo bobafasha. Imana rero ibaje imbere, ibakomeze, ibahe abumva umugambi muri mwo, ibabafashemwo kugira ngo abantu babone ugutabagwa uciye muri iyo nzira. Murakoze cyane. Reka ndabahe kwa ajili ya kanisa tunasema asante kwa kazi hii mliofanya. Mungu awabariki sana, na Mungu awapatie watu na nyinyi kwa kamata mkono ili muendelee kazi hii. Mungu awabariki sana, na wenye kupewa wanasema mbarikiwe sana. Mungu awainue, awaweke juu. Mbarikiwe sana kwa kazi hii. Na mwene data Bosco n'abandi bari kumwe na Anike, turabashimiye cyane. Imana ibahezagire cyane. Turashimye ingene Imana yabakoresheje ikabagirira neza. Yesu nashimwe cyane. Ikabagirira neza bakatubera urumuri kugira ngo natwebwe hano twige gufasha imfubyi n'abapfakazi. Reka tuhe umusimuzi w'igiswahili nawe Ati gisi mlivyo tunasema asante. Mungu awabariki na Mungu awainue. Imana tugiye gusangira n'amajambo avuga ku gufasha imfubyi n'abapfakazi. Biri muri Timoteyo wa mbere igice cyaho cya 5 guhera ku murongo wa 3. Twosaba udusomera. Tunaomba kutusomea katika hilo neno. Kitabu katika Timoteyo wa kwanza igice cyaho cya 5 sura ya 5 guhera ku murongo wa 3 kuanzia mstari wa 3. Mwenyeisha fika tusomee. Timoteyo wa kwanza igice cya 5 sura ya 5 umurongo waho na mstari wa 3. Mstari wa 3. Yesu Kristo. Amen. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko abapfakazi bakwiye kugirirwa mw'Ishengero. Wubahe abapfakazi b'inyakamwe by'ukuri. Mu gice cyayo cya 5 umutwe w'amajambo uravuga ngo uko abapfakazi bakwiye kugirirwa mw'Ishengero. Ku murongo wa 3 haravuga ngo wubahe abapfakazi b'inyakamwe by'ukuri. Ariko umupfakazi wese namba afise abana canke abuzukuru nibabanze kwiga kubaha Imana kubyo bagirira ababo no kwishura ibyiza abavyeyi babo, kuko ivyo ari byo bishimwa mu nyonga z'Imana. Ngo wubahe abapfakazi, tuheshimu wajane b'inyakamwe, wajane wako pekee. Ngo ariko umupfakazi wese, lakini mjane wote ule wanaba afise abana kama iko na watoto cyangwa abuzukuru ama wajukuu, nibabanze kubaha, waanze kuheshimu, kubaha Imana, kuheshimu Mungu mu byo bagirira abana, batafanyia wengine, no kwishura ibyiza na kujibu mazuri ya kutenda mema, ibyiza abavyeyi babo na kutenda mema wazazi wao, ishimwa mu nyonga z'Imana, ya kugisi Mungu tutakashukuru. Yesu nashimwe cyane. Amena. Abana muriko muravyumva, watoto mko mnabisikia, mubaha abavyeyi babo, mheshimu wazazi wenu. Abavyeyi nabo, wazazi na nyie
mwirinde, eti mjilinde sana, kuko umupfakazi wese mjane wote ule abafise Imana anakuwa pamoja na Mungu, abafise umugabo ku Mana, anakuwa na mume kwa Mungu. kiretse gusa hari habo birekuwe Iko vinaachilia, ariko si byiza, lakini sio vizuri. baravuga ko umupfakazi iyo amaze ataramara imyaka 60 Wanasema kama mjane hayakuwa na miaka 60 arekuwe kurongorwa hanze, yeye anastahili kwenda kuolewa nafasi nyingine, ariko ku neza y'Imana, lakini kwa sababu ya Mungu, ku neza y'urugo rwawe, kama unatamani nyumba yako iwe vizuri, ku neza y'ibibondo byawe, jua watoto wako, wari ukwiye kugira umugabo umwe kuko warapfakaye umugabo wige, unastahili kuwa na mume mmoja jusha mwenye mkoa naye shatoweka. Kenshi na kenshi birazi yuko bizana imijyano mu muryango. Mara nyingi unakuwa waletaga shida mfamilia. Umupfakazi yubaha Imana, mjane mwanaheshimu Mungu, witura Imana, wetu bakia mbele za Mungu. Murabona yuko ni Imana tugiriye neza, na kama Mungu anatufanyia mema, ikaba iri kirabitaho, Mungu iko na washughulikia, n'abari kure bakatwibuka, na watu ambali wanatukumbuka. Bene data rero dusangira urugendo, wandugu tunachangia safari, abana tubarerere mu Mana, watoto tuwalele katika Mungu, bapfakazi bene data tuvukana, wajane tunatoka tumbo moja, tunagomba kubasaba kitu, tunataka waombe kitu kimoja. Yubaha Imana, mjane wote wale wanaheshimu Mungu na hazigera tetegwa, hata waikuaibika hata siku moja, nta n'umunsi umwe, hata siku moja, imbere yuko tubashikiriza akagafashanyo, mbele ya kuwapatia na zawadi hii. Iyi zawadi rero naho bayibazaniye, hii zawadi kama umewaletea nayo, sikuvuga yuko ikibamara ubukene, sio kusema ngo masikitu afiku naisha, oya, hapana. Ni Imana ibateye intege, ni Mungu anawatia nguvu. Ariko rero tubandanye dufukama dusenga, tuendelee tunapiga magoti kwa kuomba, kumbe Imana yona bakoresha n'ibirenge hivi, Mungu atazaka watumikisha tena kuzidia haya, kandi batubwiye yuko, na wametuambia hivi, hii ni mwanzo. Rero kuba ari intango bakaba bakoze, kuona sasa ni mwanzo wamefanya mambo kama haya, ndukuri Imana ibahumugisha, Mungu awapatie baraka, na mwe wajane muombe sasa wa ndugu hawa, nabo bana basengere, na watoto muwaombee sana, musengera aba batubitanze, muwaombee watu wamejitoa, na twese hatwitanze kuko natanze umwanya wiwe, na sasa tumejitoka, mtu anatoa muda wake, abatanze ikintu gikomeye ku Mana, na anakuwa anatoa kitu cha thamani sana mbele za Mungu. Rero musengere sasa, muwaombeye abari mbere zanyu, wako mbele zenu. Jacqueline araserukiye abari muri Canada, Jacqueline amewakilisha wenye wako Canada, natwe twaserukiye abari ngaha, na sisi tumenani wenye wako hapa, kandi ntibirangiriye aha, habishi hapa. Imana ibahumugisha, Mungu apatie baraka. Reka dusenge. Acha sasa tuombe Mungu. Naomba Yesu Kristo, tubagushira mu biganza, tunawatia mikononi mwako, nta wundi yo bashoboza, hakuna kitaweza kuwawezesha, umubiri wo bagora, mwili tuweze kuwasumbua, ariko Yesu Kristo, lakini Yesu Kristo ukiingia ndani yao, winjiye muri bo, ukiingia ndani yao, mu bapfakazi byogenda neza, wajane mtazama kaendeka vizuri, mufufyi byogenda neza, mayatima tazama kaendeka vizuri. Tunaomba baraka yako Yesu Kristo iushuke ndani yao, wenye watenda kubipeba bibagirira umugisha, biwe na thamani ndani yao, biwaponye, bongere Mwami Imana, tena Mungu bongere babone uburyo bwo kubaho, wapate tena gisi ya kuishi bila kujililia, bila manunguniko. Turabahezagiye, tunawabariki, tubasaba imigisha itandukanye, baraka tofauti ivuye ku miyaga ine y'isi, inatoka pembe nne za dunia, mkono wako una juu yao, kuri twese Mwami, na sisi sote Yesu Kristo, turavuze kumwe wese Mana yasema kila mmoja mwenye amekuja kushiriki data arikaransimurira, na mwenye kona hubiri hapa, icyari kana gusaba Mana ukimuri, mwenye kona mukuomba na ukimpatie, ubagirire neza twese Mwami, tufanyie vyema sisi sote, kwa jina la Yesu Kristo tunayaomba tukiamini, amen. Atuambie neno la Mungu, jina la Bwana libarikiwe, akuzazisina jina na lihaki chuba hii, amen, 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 haleluya, amen, haleluya, amen. Naweza shangilia Bwana Yesu, haleluya. Muyandi majambo bivuga ngo, maana nasema hivi, amen, amen, ijambo amen, neno amen ega bingana gutanga, kutoa, uko muraga ubugingo bwanyu, nikijitolea maisha yenu. Mani bahezagire, amen, haleluya, amen. Ngomba kurangiza, nataka kumalizia, numero ni lakini Shabani hii, haleluya, amen. Chanye ni ubutumwa barungikiye, ama ni utumwa, ariko ndanze amajambo cyangwa utumwa amajambo, lakini kichwa cha neno havuga ngo ivyirato bya Paulo, ninasema ti majivuno ya Paulo, ivyirato bya Paulo, majivuno ya Paulo, ngo
Ivirato vya Jacqueline. Majivuno ya Jacqueline. Ivirato vya Bosco. Majivuno ya Ivirato vya Anike. Haleluya. Nuko. Kwa sababu tucha tulisana ku murongo wa 15. Tunafuata kutoka ku mstari wa 15. Havuze ngo. Amesema hivi. Kubwanje. Ajili yangu. Nzonezerwa cyane. Nitafurahia sana. Gutanga ivyanje. Kutoa yangu yote. Kumfuvyi. Ajili ya mayatima. Kubapfakazi. Wajane. Kubatishoboye. Ivyo nivyo virato by'abantu. Nivyo virato bya Nike. Nivyo virato bya Bosco. Nivyo virato bya Jacqueline. Kugira ngo naba batishoboye. Imfuvyi n'abapfakazi. Nabo bafungure. Na wenyewe wakule. Haleluya. Amen. Chengejeje ngaho. Mimi namalizia hapo. Imana heza gire aba bantu. Mungu abariki hawa watu. Tena Mungu awafikishe mbali. Awapatie pesa. Imana ibahereze kuramba. Imana ibarinde za diabeti. Imana ibarinde za kanseri. Imana ibarinde abarozi. N'izina rya Yesu Kristo. Semeni amen. Mungu abariki sana. Abakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu Emakile na Pastor Obedi. Imana yezagire cyane. Mungu abariki sana Jacqueline na Bosco wenye wako katika nchi ya Canada na wengine wa kamati yao IKAZE. Mwayo muda sasa tulikuwa tunataka tuanze kazi, tuwafikishie Imfashanyo ivuye kuri abo bakozi. Hii msaada imetoka kwa watumishi wa Mungu. Murakoze cyane. Asante sana. Yego turi kumwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka kwanza nishukuru wameweza kutupatia neno la Mungu. Kwa kweli Mungu awabariki sana kwa kisi mmejitoa kutupatia neno la Mungu kwa siku ya leo. Mungu aendelee kwa Mungu aendelee kuwapaka mafuta na wengine wakati wakiwaitisha mpate neno la kualisha. Na kingine anasisa na viongozi lakini anawaomba msamaha sana, najua kama mnampita lakini anaomba msamaha ili msimame mwasalimie wawaone na kamati yote ili waone. Anawasisa sana msimame viongozi. Wenye wanavaa uniform nataka kuwaona vizuri, waona vizuri hawaoni. Hata sawa achenda. Sawa, bye bye. Sawa, bye. Natwe turazira yaraye. Kandi tukino n'umuceri. Gucagena n'ibindi n'ivy'ibiharage hari n'ivy'umuceri.
n'umupfakazi yitwa Imbere Floriane igizwe n'abantu 4 nawe mu kuvuga ibiro 5 by'ibiharage na 5 by'umuceri. Ngowe Claudette iyo nziza Claudette nawe agizwe n'abantu 4 ibiro 5 by'ibiharage na 5 by'umuceri. Famille Ndikumana Estela. Famille Ndikumana Estela 13 by'umuceri. N'abagiro 8 kuvuga ibiro 8 by'umuceri. Famille iyo nkuru Pascaline Famille Ndayishimiye Justine igizwe n'abana 4 nawe ibiro 5. Abasigwa b'umupfasoni Jacqueline ni 4 ubase. Okay. Atandatu. Kwizera Skola Standard abagirani Mana, tunashima Imana, Tunashukuru Mungu. Umuntu yakoze iki gikorwa. Mtu alifanya hii kazi. Muhezagire. Mungu ambariki sana. Mwongerereze imigisha aho Muongezee baraka sana mahali ametoa. Azosubire akureho ibindi. Tena apate vingine. Atufanyie kisha atufanyia hivi abarikiwe sana sana. Imana itugira ngo Neno la Mungu linatuambia hivi, uzi gukora neza ntabikore muri cyaha. mwenye anajua kutenda mema si atendi ni dhambi. Rero ndashimiye Imana. Sasa nashukuru Mungu ajira watumishi wake. Umbi ijambo ry'Imana Imana yavuze. Bali sikia neno kisi Mungu alisema. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Ibahezagire urubyaro rwabo. Abariki ukizazi chao. Nayo kwa anafanya yote. Yesu Kristo abariki kogwa dushimira mwebwe n'ukuntu mwitwaye neza imfubyi n'abapfakazi babonye ko muri abantu kuri turabashimiye ukuntu mufise ubufasoni
mwabyakiranye umutima w'urukundo kandi mukaba mushimiye n'abaduteye intege kugira ngo babagaburire. Natwe turashimye mu gishingo cy'abamama. Reka dusabe umupapa nawe ashimwe mu gishingo cy'abapapa mu bakozi b'Imana turi kumwe barongoye kino gikorwa. Imana imana umugisha. Imana twongera dushimira na bene data tukiva umusaraba bakoze kino gikorwa. Nta majambo twagomba kwicisha ariko twagira tuvuge ngo Imana ibahezagire barushirize, Imana irushirize barosa kandi bagurire imbibe maze uhoraho twebwe twese aduhana umugisha. Murakoze cyane. Ahuje twese hanyuma bw'icyo watumye basabira umugisha nawe ubwawe. Data mu izina rya Yesu turagushimira neza Imana, turagushimiye ku murimo mwiza, umucuruzi mwiza wakoze, tugushimiye kubitanze ni mukunzi mwiza Mana, kubabwira Imana y'abapfakazi Mami no bahezagire Mana, baho umugisha utagwaje nyakubahwa. Urakoze rwose Mana, uzira imiryango yabo mukunzi mwiza. Urakoze rwose Mana mwijuru, hezagira Umwami Yesu abatanze, hezagira Mana bakira. Urakoze rwose Mana mwijuru, Imana Umwami tugitandukana mukunzi mwiza, tugimana kuja mu ngo zacu wajana tubukoze rwose mukunzi mwiza, kuzaza mwiza rya Yesu Kristo. Amen.